Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino iganiro cacu cuno munsi turi gekerezo rya kabiri kwezi no kw'icenda umwaka no 2025 ntangore ndamutsa cyane umunsi wadukurikirana aho barereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cacu ciza cyo Burundi abari mu Rwanda bari muri Congo Tanzania Uganda Kenya South Africa Mozambique Zambia n'ahandi henshi muherereye muri Afrika twaramutse cyane tutibagiye harimo migani igiye itandukanye harimo Europe Asia ndetse na Amerika umve ko turamukije tunabahe n'ikaze makino igano cacu cyuno munsi nko bisanzwe sindi umwe muri studio ku ruhande rwanje ibubafu turi kumwe n'umusisanguzi tugiye kubana makino igano natugiye kuyaga ibintu byinshi bana umusisanguzi kanangore ndakuramutsa. Urakoze cyane bwana journaliste nanje ndakuramukije nizera kumeze neza reka nce ndamutsa abadukurikirana aho bari hose nabo nizere yuko bari impore bivanye naho bari urabari mu ijoro bajyamye urabari ku murango turi mu bikorwa bose kabisa ndabaramukije kandi nanabiyegereje muri kino kiganiro cacu cyane gose. Umusi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite saho bw'indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye promosi idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima bahamagare kuri nimero ziri kuri ekra yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Umusanguzi hari byinshi biko biravugwa hari abari ko baravuga ko muri Uvira hari bitameze neza ariko reka tubanze duhere kuri ibi bintu uvuga yuko biriko biravugwa cyane mu Minembwe aho mu kiganiro ku munsi w'ejo usanzwe arongoye abanyamurenge Moyize Nyarugabo nyamba nihenze ujya asanzwe nyamba mvuga abanyamurenge ntazonzi aho yashikirije avuga yuko President General Neva yoba yarungitse abasirikare barenga 10,000 mu misozi ya Minembwe kugira ngo baze gukora itsembatsemba ku bwoko bw'abanyamurenge. Ndazi ibintu ushobora kuba wavyumvise ufise ikintu kimwe cyangwa bibiri ushobora kubivuga ko hama tubandanye n'amakuru. Merci. Urakoze cyane bwana journaliste kuri ico kibazo. Uyu munyamurenge ibintu yashikirije mu kiganiro bwa mbere n'ubwo ko amajambo akomeye cyane gose yo gushaka gushimangira kwereka amakungu yose yuko leta y'u Burundi iri ku mugambi w'ihonyabwoko ry'abanyamurenge. Ibi byatanguye kwandikwa na leta ya Kigali yuko Burundi bufite umugambi mubisha ku banyamurenge birabandanije none urabona ko n'abanyamurenge ubwabo noneho batanguye kuza barabyemeza babivuga sivyo. Ariko ndibuka yuko hariho abanyamurenge batandukanye bari mu Burundi n'abari muri Kenya abakoze ama declaration yo kuyamiriza ibi bikorashyikirizwa namwe n'abandi by'uko leta y'u Burundi yo barateguye ihonyabwoko ku banyamurenge sivyo. Abavyamirije nabazi neza abarundi abaribo nabamaze kubona ineza y'abarundi. Ndibuka hari umunyamurenge umwe ni kiganiro kakoze mu ndweze nimba ntihenzwa nashikirije aho yavuze yuko ngo havuye Imana umuremyi w'isi n'ijuru umuntu agira kabiri mu gukunda abanyamurenge sebere byo murundi yarerekanye neza ibyiza abarundi bagiye bakora abanyamurenge arerekana neza amadanje abarundi bagiye bakora mu banyamurenge. Rero yaremeje ko abarundi bakunda abanyamurenge gusumba abanyamurenge bonyene ubwabo uko bikunda. So rero novuga ko ari biterasoni byanamaramage kubona umuntu w'umugabo nk'ujya w'ubwanwa yubahuka akagwiza ikinyoma mu gihe isi yose amakungu azi ukuri n'impamvu abarundi bari muri Kongo sivyo. Ariko kandi sindi butebe cyane bwana journaliste kuri iki sindagiteba ko cyane gose kuko ndazi ko dufise ama point menshi tuza kuvugako. Kimwe gusa ni muri ya processes
zimwe twavuga mu kiganiro cejo yuko akajambo genocide bakabonamwo ubukiriro kuri bo, sivyo ni botike kuri bo. Nukuvuga dufatiye ku aho hakujya Kanyaru batunzwe na genocide kuva 94, akajambo genocide niko bakamisha uri abaza ngo baje kubahoza ngo barabuze kubera ko batari bazi kari bakoze no genocide babimari, sivyo uri abatanga izo mfashanyo ngo abacika cumu ngo bafatwe mu mugongo babeho neza, uri abatanga ifashanyo ngo abacika cumu bubakirwa amazu bigende gute, sivyo aho hose ni kasi y'akajambo genocide. Ubu rero umuntu aca yibaza ati none n'aba banyamurenge bagomba bafate inzira nk'iyo hakujya Kanyaru bafashe ziyanye shamba z'u Rwanda zafashe yo kugira ngo zikamishe ijambo genocide, mugabo barahumba ibi twarabivuze maintes fois mon cher ami, amazi ntakiri ya yandi aba bakamwa ku kajambo genocide nabo baramaze kubona ukuri barabahinyuye. Uburundi buri muri Kongo kubwumvikane bwa leta ya Kongo hamwe na leta yacu y'abarundi, sivyo bivuze ngo nimba abo banyamurenge batemeranya na leta yabo ubwo nabansi ku barundi kuko uburundi bushigikiye leta ya Kongo. Mugabo nimba abanyamurenge bemera leta yabo nta mpamvu yo kwidogera abarundi kuko leta yabo niyo yahamagaye abarundi. Ariko rero ndugiye gatoya kuri ico waruvuze kwajya amajambo ujya mugabo ntashobora kuvuga mu izina yavuze, kumbure bababajwe n'ingabo babuze kandi c'est sûr zarababaje kandi bakabona atakundi biri bugende ngo ntibakomeze no kubatakaza nkamwe bovyuritwe. Batangura rero kubogoza basemera ngo abarundi barungitse ingabo 10,000 kuja gukora ihonyabwoko, kuja kwica abene gihugu bariya muri Minembwe. Kumbure barabe yuko makungu yobumviriza asabe abarundi bave hariya hantu, ariko nibacire birarura. Nibacire birarura kuko nibo je novuga ko aribo bahamaga abarundi kuko batariyunga n'imigwi y'iterabwoba zijyanye shamba zahajya mu Rwanda na Red Tabara. Ntabwo bari bigere bumva ngo abarundi bagavye ibitero kuri twigwaneho na rimwe amokenka, ahubwo abarundi bagenda mu Minembwe bagiye gutabara abene gihugu. Nukuvuga bagenda gutanga renfort kuri twigwaneho igihe izinyeshamba sari bwiyunge na Red Tabara hamwe na zenyeshamba za kujya ya Kanyaru ingenzi zazo. Abarundi baja mu Minembwe bagiye ku intervenir bagiye ku renforcer twigwaneho yatewe na Red Tabara yatewe kandi nazinyeshamba za kujya Kanyaru nyene ko nazo zaraduga zikagaba ibitero. Abarundi bagaca bagenda kugira gute ku renforcer twigwaneho. Rero biratangaje kumva uyu munsi babandi bama baronse renfort y'abarundi ya FDNB batangiye kuraramika bakoma indurungo abarundi bateguye genocide ku bwoko bwacu. Iyo genocide aho bakayiririmbiye ko batarayikora tuvyite yuko ari bihangange bugaza amabuye abarundi badashobora kuba bo bomena amabuye sinibatsa, ahubwo mbugura aho nibareke kwikura mu bwenge. Ukuri ko ibintu bihari barakuzi baje nyine barakuzi, nibareke kwikura mu bwenge, bareke guhenda makungu n'abanyamurenge. Ahubwo igihari gihambaye cyane gusumba nuko kijya zijyanye shamba twigwaneho zosubira ku murongo kurufatira nkuko byari ubwa mbere. Nta kintu na kimwe bafise bapfa na leta ya Kongo, nta na kimwe usibye gusa ko bahaye inguvu inyeshamba zo hakujya Kanyaru. Ico nico cyonyene bari ko bapfa na leta ya Kongo. Bari basanzwe bibereyeho mu mahoro n'umutekano babanye neza niyo leta.
inka zabo baziragira ukuri kwami, impene zabo niko kuko, nta mu FARDC yabwigira bagaba kubitero. Ni ukuvuga rero niba batanguye kugaba ibitero kuri FARDC, none FARDC nayo irabahindukiriye batangiye kuboroga, baborogeshwa n'iki? Rero batangiye kwatsa umuriro. Nibihangane rero, nta munyamurenge ariko arahigwa ngo nuko ari umunyamurenge, nta mwene gihugu w'umunyamurenge ariko arahigwa ngo nuko ari umunyamurenge. Ico ni kinyoma cambaye ubusa, ni za karata twavuga abantu bakina kugira ngo barabe ingene bafungura mugabo bakinishije imitwe y'abandi. Sivyo? Aha ejo abanyana twigwaneho wo kumva biraye mu banyamurenge bene wabo, bakabica bakabageseza kugira ngo byitwe yuko ari abarundi bagiye kubarasa. Aba bo bikora gutanga bimazi kuri bo ni ibintu biri simple, biri easy. Niyo mpamvu rero nimba by'ukuri bakunda abanyamurenge, bakunda ubwoko bwabo, bakaba badashaka no guheba ico gisirikare cyabo, ni bave muri bene wabo, bave muri muhiri wabo, baje ku mashando bataye, bareke kugira ahantu imiryango yabiri, bareke kuhagira urubuga rw'intambara. Hama barabe yuko iyi FARDC cyangwa iyi FDNB baza muri bajya bene gihugu, baza basanga amashamba baza barimo, nibahave hajya baje kuri shando bataye, bareke gufata imihana ya bene wabo, imihana yabase kuyigira urubuga rw'intambara. Nibigira akaroro ku nkoko, inkoko ntigwanira mu magi, nibibaho iravamo, inkoko iravamo ikaje gwanira hirya, nabo rone bari kugwanira muri bene wabo, barabe yuko intambara zisubira gusutama hajya. Ibi rero bona journaliste ndabiteye ibyatsi nivuye inyuma. Iyi ni propaganda y'inyeshamba z'u Rwanda, kuko barazi yuko akajambo genocide kama kabagaburiye kabagaburiye imyaka myinshi, ariko twabivuze neza, nta genocide namba iriko iremezwa uyu munsi ku bwoko bw'abanyamurenge. None biyemezwa bigenze gutwatera ko baricwa, abariko baragwa ku mirongo y'urugamba kari abasirikare, none umusirikare aguye ku rugamba waba yakorewe ihonyabwoko cyane gose. Mugabo bwaramusanguze tukiri ngaho nyene, baravuga yuko muri rya migwano yahabaye hoba haraturiwemwo amabata yatari make y'abayitranje. Ndavuga abavuye mu bindi bihugu, kumbure urashaka kuduha umuco. Bona journaliste ndashaka dusubire gatoya kuri zya ntambara zamazi imisi 3 hariya muri Ho Plateau, mu misozi ya Minembwe na Uvira, sivyo? Muri bujya buce ndashaka tuhagaruke gato. Hariho ama verite bitugora gushikiriza ikibiriraho, sivyo? Kubera ko adusaba amatohoza yimbitse, kumbure tukaraba yuko niba tuyashikirije atacubiza kuyica ku biba biriko birakoreka cyangwa biba bitarakoreka, sivyo? Journaliste zijya ntambara zabaye kibiriraho imisi 3. Ejo narabivuze neza, zari ngabo 8,000 zari ziteguye kuza gufata igisagara ca Uvira. Ibi narabivuze neza. None zijya ngabo 8,000 journaliste, M23 yari bisinga 8,000, dufate M23 gusa 8,000 gusa bari gushira muri Ho Plateau. Goma hagacasigarayo bangahe? Ntabo. Bukavu hagasigarayo bangahe? Za Sake, za Minova, za Rucuru, za Masisi n'azandi hagasigarayo abahe? Ntabo pe. Ntabo. Iyo rero tuguma dusemera yuko iyi ari intambara y'akarere, abantu ni muvyumve, iyi ni intambara y'akarere. Bivuze ngo ndiko ndabona kote abashigikiye leta ya Kongo nibo gusa batarungitse ingabo muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Sino abashigikiye zijyanyeshamba zo mu Rwanda bose barafise ingabo ku butaka bwa Kongo. Aha rero nimba hariho ikintu cyababaje izi nyeshamba zo kujya Kanyaru kuva izi ntambara zigitangura, n'abasirikare b'igihugu cy'u Buganda
batuririwe mu modoka muri Kamanyora hari mu kwezi kwa kane nyamba niye hari mu kwa gatatu hari mu kwa gatatu bari abasirikare barababaje inyeshamba zo mu Rwanda kubona imodoka zine zuzuye abasirikare bagiye kuri front bagaca babaturira mu modoka atanga umusasu na rumwe bakije biri mu bintu byababaje ziranyeshamba ku rugero rwaho Gasinzuza rero ni batayo zine zaguye aho mu misozi ya Uvira. Bwana journaliste wose nzi ko ufise abajama bari aho muri iyo misozi hanamiye Uvira na za Rugezi za Minembwe je ndabafise franchement tuganira ndabafise nubo bakubwira yuko hariho amashambo udashobora kwinjiramwo kubera umunuko w'ibiziga by'abasirikare baguyeyo bizinyeshamba bijya misatu yahabaye kandi na benebo nubwo bobaha umwanya ngo bagende gutora ibiziga byabo ntibashobora kwinjirayo bo kuri ibigo bitagira uko bingana kiretse bagiye kwanza batwaye bijya produit bapompa ku biziga byasanganguritse kugira ngo bashobore kubigira so bona journaliste izinyeshamba zirababaye ziri mu gahinda katagira uko kangana kubona abasirikare 8,000 bari biteguye gufata Uvira bose babarasa ikibabaje gusumba ntacu zirero harimwo babandi bita ngo nama Air Special Force abaganda UPDF harimwo bamwe ba Ruto KDF bamwe inama nshinga mateka yarahirira ari ngwa yuko idatanga uburenganzira bwuko baja mu migwano muri Kongo Ruto kugira ngo abikore ata nkomanza afise kubera umushefu d'etat major yari afise batagihurizako yabanje kumugandagura yemera gukora indege y'igihugu kubera umuntu umwe aramugandagura aca hashira ubuzomworohera aca yarungika rero ingabo ku butaka bwa Kongo bazitumbereje muri Minembwe izo nazo barazimeshe yarazihomvye umva tureke nivyo Sud Sudan nayo irungika ibatayo ngo bagiye gufata Uvira nazo barazimeshe abanyarwanda bo Kongo na kaburi kabo hajya niho bagwa abo ni ziyanyeshamba zo mu Rwanda niko turavuga ibyazo so bivuze ngo rero bona journaliste hari mikenyuro itagira uko ingana iri kirakenyurwa n'aba technicien de guerre b'ivyo bihugu vyaburiye abasirikare babo aha mu misozi ihanamiye igisagara ca Uvira mu misozi ya Fizi na Uvira kubera ko ubu muri Kenya hari ikigandaro hari ikigandaro kandi novuga ko kinababaje buriya kugandarira umuntu utahambye bona journaliste ni kintu ca mbere kijyana mu mutima abahungu ba Kenya baguye aho muri iyo misozi ntibagize amahirwe yo gutora ibyo biziga byabo bisubizwe muri Kenya guhambanwa iteka wapi barawuse nkuri ko bahaguye ariko abahungu ba Museveni mu Buganda nabo nyine byagenze uko amakuru yo kubabikira barayaronse yuko abana babo baguye ngaho abo hakujya muri Sudani nabo nyine byagenze uko ubu rero batangiye kibaza ati none turiko turagwana na monstre tuko tugwana n'ibivejuru tuko tugwana n'ibishetani ibisizimwe ibidaimon tugwana n'ibiki amazombi baciye bafonda ngira ngo ari mu conference de presse yabaye ejo aho bifondeye ngo twahanganye n'abasirikare 30,000 baba harujiki bamenye ko ari abasirikare 30,000 kubera ko bobo bari gitigira 8,000 no kujustifia sinigano vuga mu Kirundi no gusigura ingene bakubiswe incuro kyo twari 8,000 tuja guhangana n'abantu 30,000 batigeza kutumesa bamenye gute kari 30,000 mbeho kara batirete bababonye baca biruka bataranarasa byagenze gute
so ibi rero ibi nta n'umwana bitakaza ko bwana journaliste kimwe gusa birababaje franchement kumva ibihugu bine byakoraniye kubazarendo abana ba Kongo bariko baharanira ubwigenge bw'igihugu cyabo ibihugu bine bigaterana bikarungika ingabo malheureusement bagaca bazimesa ntidishike no kuri objectif birababaje reka tubihanganishe twihanganisha abavyeyi b'Abaganda abavyeyi b'Abakenya abasudane abanyarwanda bo baramaze kumenyera kubura iyo barazi yuko umwana wabo ari ku butaka bwa Kongo utahuka abari gitangaza gikoretse kuko iyo arinze hashika baba bazi yuko agiye ku macundiro nta bindi so niyo mpamvu rero tutagomba guha umwanya n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda biriko bitanga amakuru yo gusigura impamvu bagize esheke muri Minembwe mugabo impamvu bagize esheke nimwe basumbwa inguvu n'ubuhinga bwo kugwana nta kindi baratsinzwe ntibarondere ngo abawazendo bari benshi ntibakikirize ngo abarundi bari bagiye mu ihonyabwoko hariya ntibarondere ngo bobo ngo bari muri seserofe baratsinzwe bateguye ingabo 8,000 ziza gufata Uvira hama abawazarendo barazizingira barazimesa barazituritsa rero kuvuga ngo urumva ngo bari benshi bari iki pe importe igitigira abawazarendo bafise icy'ingenzi nuko bashoboye kwivuna umwasi bamutabiye kandi baramwivuna mu buryo bwiza n'umwasi vure marashima aravuga ati twavugutiwe umuti cyane rwose bwana Musanze tubandanye n'ivyo warovuze bijanye na press conference cyangwa conference de presse yabaye ku munsi w'ejo igoma iremeshejwe na Colonel Nanga asanzwe ayoboye uno muhari w'izinyeshamba ku butaka bwa Kongo ni conference de presse yavugiwe mu bintu byinshi yaravugiye mu bintu byinshi ndetse mu binyamakuru byatumye twarabonyemo n'ibinyamakuru byo mu Rwanda bwana Musanze uzashobora kutubwira bimwe mu byashoboye kuhavugirwa n'ivyaranze iyo conference de presse mu majambo make urakoze cyane bwana journaliste ako jemwe nibaza twebwe BF dufiki na M23 kitadutumira mu conference de presse ntaco dupfa none ko batadutumira mu conference de presse sinzi igitego mugabe itangazamakuru byo mu Rwanda ni conference de presse niyo byamabiri za BTN warazibonye niyo zari ziri nibindi binyamakuru byinshi byo mu Rwanda sivyo mugabo twebwe BF ntibadutumira baratwinuba baratwinuba so gusa nshatse kuvuga iki bwana journaliste dukomeza gusemerera twerekana yuko intambara y'akarere nibavyumve ntabitara badukurikirana hariho abantu iyo tubivuga bavuga ngo twebwe tuko dushaka gukokeza intambara so gukokeza intambara twe twifuza ko intambara ihera ikagenda kabisa amazima yongo umunyarwanda agasubira guhonyora mu Burundi yisanzuye aje kurya umukeke n'indagara n'akarobe agatembera ku mabici kutega Tanganyika akakumva fresh niwo munezero wacu tukifuza ko umurundi aja mu Rwanda aticura ngo bamubonamo imbonera kure aticura kimwe n'ikindi akaja kugikire yaco mu Rwanda akaja mu kiro mu Rwanda amahoro n'umutekano akitahira kawaida ibi twebwe nibyo twifuza ni nawo umunezero wacu mugabo iyo tuko turasemerera ngo reka twite imbwa mu izina duhamagara imbwa mu izina kumbure twerekane ahantu hari kibazo hama ikibazo gitorega umuti bamwe baca baja hejuru ngo muriko murazana ibyamoko muriko muragira ibiki n'ibiki mucanishamwe abantu none twebwe ko M23 itadutumira muri conference de presse bagatumira abanyarwanda no kata kinyamakuru dufise BF kinyamakuru baseke BF data ko badatumira zabonesha zayisanganiro wapi banaka abarundi bandi ko batabatumira nabatumira bagatumira abanyarwanda gusa iki ni kintu cerekana yuko M23 nukuboko ku Rwanda iki niko kiri M23 nukuboko ku Rwanda kumbe bashaka kuvuga bati none FARDC kitabatumira FARDC nta mundi tumira nta n'umunyarwanda itumira itumira ibinyamakuru byose babishoboye nibo bajaye mugabo M23 itanga ama invitation kandi ndafite amakuru ko batangana n'itike yo gushikayo uresha gatumba sivyo kanatsinda baranabahemba n'abantu babo
so rero twumva yuko iyi ntambara ni intambara y'akarere kandi mu by'ukuri ni intambara ideologique bigoye cyane ko wowe muntu udashaka kuyitahura uyitahura cyane gose. So ibi rero ni ibintu novuga imbere ko ninjira muri byaranze iyi press conference bariko bakomeza kwica mu mitwe bajya abantu babakurikirana cyane gose. Uzi ko bona journaliste gushika magingo aya hariho umuntu akwemeza yuko M23 ifise ndavuga gute wana haki bafise iki mu kintu bivuga gute bafise impamvu ziri variable zo kuba bari muri Kongo. Hari abantu bavyemeza kandi bakavyemezwa n'abatari ba M23 yuko M23 ifise haki yo kubiri muri Kongo. C'est pas vrai. Ibi twarabyerekanye mente bana journaliste izi nyeshamba zo mu Rwanda zagiye mu Rwanda kuronderayo FDLR twerekanye neza nanditse cyarico muri Kongo plutôt twerekanye FDLR cyarico twarakirose sivyo. FDLR ni ubya butare bwo muri Kongo nizaho zo muri Kongo nizo baguma baronderayo nta bindi nta muntu yitwa FDLR abaho nta ubaho nizijya nzahabu donc en général najya mabuye yose muri Kongo y'agaciro. So nizinyeshamba rero za zitire ngo ni M23 ari z'u Rwanda nta bindi ariko barunda muri Kongo ngo bagiye guhabuza ngo agateka kabavuga ngo ururimi rw'ikinyarwanda mu nyuma ngo bagiye ngo guhagarika genocide iriko irakorerwa abanyamurenge. Hari n'ibintu niyumvira bikanambabaza keza bwana Musesango. So reka twinjire duhere kuri iki bwana Musesango zibavuze yuko Kisekedi ariko aragerageza kwisubiza ibice byose yatswe na zino nyeshamba. Ako kanura kumva ariko agerageza kugira iki kwisubiza ubuce bwose. None umuntu nisubiza ivyiwe ariko arisubiza ivyiwe umuntu yisubiza ivyiwe. Ariko nibibanezera urumva yuko aha rero reka ngo ndabivuze ko bwana journaliste aburiya nakunze kubivuga iyo wumva urupfu mu muryango w'abandi canke hirya umva mwenga ni bisanzwe franchement. Izi nyeshamba zo kujya Kanyaru iyo zagiye zikamesa abawazarendo par exemple zitazigira intsinzi cyane gose sivyo baracerebra wanashaka ndakubwiza ukuri hano mu Burundi hariho ububare iyo M23 zagabye gutera hariho ububare uwo munsi bakesha baryohewe bataronka n'inzoga bahereza abakiriya babo. Hari aba pro z'nyeshamba zo mu Rwanda bari hano mu Burundi mugabo iyo zijyanye shamba zo mu Rwanda zakubititse fresh no mu Burundi hari abagandara cyane gose kubera ko baba bumva urupfu mu muryango wabo. Urupfu rero ni ikintu gitinyitse bwana journaliste franchement nta muntu numwe atotinya urupfu agumva mu muryango wiwe cyahe mu bwoko bwiwe nkoresha imvugo. Izi nyeshamba rero kubera ko zabonye Cirombo yakuye amaboko mu mpuzu, Cirombo imbwa ziwe zose yazambitse inzogera yazishize ku ruhigi kuri tere ziriko zirahiga izi mbwebwe zo ngaha hakurya ya Kanyaru sivyo. Rero imbwebwe zatangiye kubweja zatangiye kubweja zikoma induru ngo bakanaka bariko bisubiza ibice byabo. None nibabyisubize n'ivyiwabo nimubivemwe nabo muje mu vyiwanyu ko mwabyihagiye akaba yabahaye amahirwe mu muganire mukapfisha ubusa acaguma birererako arabamotsa nta bujinga arabamotsa ivyo kiratahuriza. Aha nta byinshi ndakivuga yarabihanganiye arabaha favor muze tuganire bafe mumbwire amateshwa yanyu basi ayo manyembwa yanyu nicishe bugufi ndawumvirize. Ariko bariko baravuga yuko Kisekedi asa n'uwavuye mu biganiro vya Doha. Reka nce ndahaza naho reka nce ndakizako sivyo yabahaye favor reka numva ayo manyembwa yanyu twicarane arayumviriza ayo manyembwa yabo sivyo baca baguma rero bashaka kubona yo kumenga nabantu bahambaye pardon nabo kuri level yo hejuru bereka makungu nababakurikirana yuko aribo bahaye amahigwe Cirombo kuganira nawe nawe arababwira ati okay c'est assez
mwarasuzuguye birahagije kadushire mu ngomba ndabereke yuko rero mwebwe muri ba petit joueur ngomba ndabamotse mu bweje hama mwebwe mwenyene nimutashobora kumvira kuri territoire yiwanje muzakugwa n'amabombe ibiro nibyo zino nyeshamba ziko zirahura navyo ibiro byo uko Minduru ngo Cirombo ngo yagaragaje ko yavuye mu biganiro ahabwo navyo samples none izi mbwebwe za Sarambwe ntituriko turazumva zatangwe kugaragara muri Katanga cyane gose ziko zirondera yiki Katanga nta gace bafashe subundi uco baguma biyagurira kuva bagisinya accord de principe le 19 z'ukwezi kw'indwi bari bemeranyije yuko atakandi gace basubira kwigarurira badasubira kugaba ibitero ku bawazarendo mugabo le même jour bagavye ibitero muri Rucuro le même jour banigaruriye n'ibirindiro by'abawazarendo bukeye bagavye ibitero muri Masisi naho nyene bigarurira ubundi buce bararendegera baza no muri Sud Kivu none bakeneye Cirombo aguma bafashe nk'amata y'abashitsi bariko baramuvyongera abanyagihugu bashaka zinga amaboko bashaka zinga amaboko bagume bikoza nk'utwindaye koza mu mpuzi rero Cirombo yababwiye ati rero iyo nzira mwahisemwo nanje nta probleme mukeneye ibiganiro turaganira atabyo mukeneye umuheto turaja ku muheto nibyo rero yaberetse cyane ya sanguzi tugerageje kuraba Cirombo bafise n'ifatiro ryo kuva mu biganiro vya ko turabona n'ivyo bagiye gusinya Washington nta kiravamo erega Cirombo usibye ko atarabivuga clairement ntarabivuga mu buryo bweruye yuko yavuye mu biganiro mugabo arafise novuga ndavite gute arafise impamvu nyinshi zigaragara n'ivyemezo byotuma ataguma atakaza umwanya mu biganiro by'ido cyane gose cyane hariya muri Amerika Cirombo yaramaze kumenya ko yadandajwe adandarizwa muri Amerika adandarizwa n'idoha muri Qatar mugabo kubera diplomasi byabaye ngombwa ko yigira zimza yigira gugu abigumamwo tu kubera diplomasi sino bamuteze imitego itandukanye kugira ngo we yikure mu biganiro arazi wa mugani w'ikirundi yuko ubitse umwana uhana umurozi amubitse umwana ibyo Cirombo arabizi nibyo rero yakoze aka kantu yakoze ko gufyonda bajya batanzania nako abakenya n'abaganda n'abasuda nabo banyarwanda aho muri yo misozi niko katumye batangura kubweja nabaremyemwo ubwoba bakoma indu suko barema mu bwoba erega yarabishe barahamutse rijya ntihamuka burya n'uburebwo mu mutwe bafise ubutumwa bariko baravuga amajambo aya n'ayandi kumbura bibaza ngo Cirombo arabagira impuhwe arabagira ikigongo wapi nibibaho umwanya w'impuhwe waraheze mbwana musisanguza y'akantu waruvuze uvuga yuko Cirombo yari yabakoreye akantu kugira ngo bashobore kwicarana yumva ivyiyumviro vyabo byo bifuza ni fefa yabahaye ariko mu kiganiro muri press conference ku munsi w'ejo nanga niwe yashikije avuga ati ndicuza cyane kubona narahaye umwanya Kisekedi ngo twicare ngo duhane ibiganiro muri abo babiri ninde yahaye umwanya yo bwana journaliste ndagoma ndakubwira akantu wose nzi ko bijya by'abana wagwanye bijya babaho umucanga cyane gose umuceri sivyo sinzi ko wabigwanye cyane gose wowe ubona ko umuntu yo gutabira wabigenza gute mutangura nawe oya wazi murabigira oya je mwana wandi sindamwice je no mwice kurangaho no mureke sindamwice sivyo ibi rero nivyo kone nanga baba ngo nanga yivuza mama ko uyu kone nanga yivuza nivyo yaragaragaje hajya muri press conference kuba ukakavuga ngo yahaye favor ngo Cirombo baganire ngo kandi ngarabiro Greta ngo abirogeta kubera yahaye umwanya Kisekedi kubera gusa abasirikare bihaje kurasa mu misato muri iyi misozi atangiye kubona kumenga yari yahaye Cirombo umwanya kugira ngo baganire bwana journaliste ahabwo ni Cirombo arogeta kuba yari cyaye n'inyeshamba kandi buriya wicaye n'inyeshamba nyene
uba wicaye n'inyeshamba abarundi bo bavuga ngo wishana nibwo ikaguhaza imbaraga niko bimeze cyangwa ngo yimenyereje gusanga ngo mu rusengero iragusanga c'est ça Chirombo turabizi twese neza ko bwana journaliste en aucun cas nta n'umunsi n'umwe nta namwe turabibona izi nyeshamba zo hakujya ya Kanyaru zo mu Rwanda inyeshamba z'inyarwanda zigeze zikora ibiganiro ngo bishike ku mahoro arama nta munsi n'umwe kandi ibi twatangiye kubisemerera cyane gose kuva ibiganiro biri mu gutangwa tuvuga tuti aka nagatego bamuteze Chirombo kugira Samare nabo bakomeze guprogressa kandi uko byagenze bakomeze kwihagira uduce tumwe n'utundi babesha ngo bari mu biganiro Doha ibindi bari muri Amerika ibi twarerekanye ment for yuko bari bakeneye gusamaza Chirombo swat bamutembagaze ku butegetsi swat babandanye bashika ku ndozi zabo warabibonye kudeta yararasaye mu biganiro yakozwe nabandi nabonye izinyeshamba zo kujya ya Kanyaru zari zifise mu ruhande bien sûr amapreuve yaragaragaye bivuze ngo rero Chirombo ntiyahaye amahigwe izinyeshamba ngo bicane mu biganiro ngo nuko yarabayobewe yarabazi ku rugero rwo hejuru kugira bige neza siko ngo abige neza ni bya bintu by'uhana umwana wise umurozi yashatse kwereka amakungu yose yuko we atari mubi inzira yose bakeneye jewe ndabagoza nta problem mugabo birangiye byanse uyu munsi rero batangiye kuvuga ngo Chirombo ngo yikuye mu biganiro ngo mugabo ngo twebwe ngo twashira imbere inzira y'ibiganiro ni bande bigumuye Doha bakanafungwa kugira bave bashimye sizinyesha muza ko jya Rwanda none bashize imbere ibiganiro bigenze gute uwo muri bo bakije ni bawote nibo bawucanye bwana journaliste nibo bawucanye ni bawote bareke kubesha Chirombo ngo yikuye mu biganiro kandi bo bari bashize imbere ibiganiro tubarekere bababuke niba kauke bizohera niko bimeze umuriro bababura akaza niko tubandanya na bimwe mu byari bigize ino press conference yabereye ngaha mu gisagara cyagomba mu byo bashikirije bavuze yuko Chirombo atabashoje intambara y'amasasu gusa ahubwo no mu byo butunzi navyo yarabigezeho mu kugana amabanki n'ibindi bisanzwe bifasha bene igihugu mbere baravuga yuko bamwe mu bene igihugu bamwe ivyo bisagara bariko barugarizwa n'inzara cyane kubera ko ubufaranga bwabo bafise bwuganiye mu mabanki Chirombo yugaye ariko aho nyene tugume nganye bwana journaliste uyu ko nenanga yaririmbye yuko ariwe aje kugira alijifanya mkombozi wa Kongomani yarugure n'amabanki yigize ko ari umurokozi ari umucunguzi w'abakongomani none uko gucungura abakongomani yabiziga muri Chirombo yaziga ubufasha muri Chirombo bwo gukiza abakongomani kuyu munsi tango ko mindungo Chirombo ngo yuga amabanki yashaka kumegura amabanki biba amafaranga yabo noneho warayibonye Bank Centrale y'Igoma ntibayibomoye video ndayifise barayibomora je video ndayifise bariko babomora Bank Centrale ya Igoma amakofre fo babomora bakora amafaranga none bashaka bigende gute bihagire territoire yiwe acaguma bafurnisa achatekereza par contre Chirombo n'umuntu mwiza aba fonctionnaire bose nibo bahemba abarimu niwe akibahemba mugabo bagaca bajanga bakikuta mu gifuwa ngo twuguruje amashuri cese mwe murahemba abarimu mwebwe murabagurira ingwa Chirombo nibazoguma bahemba Chirombo bahemba si wagura ingwa bakoresha mugabo ngo twatanguje amashuri ngo 1er Septembre mwatanguje bya wapi byahehe so bona journaliste ibi ni ibintu bariko barashikiriza abantu kugira ngo berekane yuko Chirombo ari umuntu mubi berekane ko Chirombo adakunda abene gihugu biwe mugabo izinyeshamba nizo zitoza amakori Goma Bukavu n'ahandi hose nizo zitoza amakori aya makori batoza akoriki ntibahembamwe n'abafonctionnaire bahemba wapi none aya makori batoza akoriki nawo bizi bashaka Chirombo akora ibindi biki ibiki Chirombo yokora mu burere bafashe nibareke gutawakuba nibareke guta imfane kuri Chirombo nimba byabananiye ibi ni bya bindi umugabo ananirwa
akabeshekera ngo kiranyerera nibi izi nyeshamba nizituze uyu muriro zatanguje niziwote kabisa nizituze ego cyane gose bwana Musanguzi ni byinshi bavugiye muri no press conference ndetse barashitse no ku kibazo Uvira aho bavuze babaje no muvugizi wa M23 sindamuzi izina asanzwe umengo n'umunyamurenge ko avuga ikinyamurenge ujya mu docteur bamwajije ibijanye na Uvira ngo ati mbega Uvira ubu yahindutse Uvira y'aba mercenaires canke ni y'abarundi mbega muri ko murakora iki kugira ngo Uvira ndiko ndakoresha imvugo bakoresha kugira ngo abene igihugu baho baronka amahoro muri make ubo bavuze ko muri Uvira ata amahoro bafise ari muri Uvira bwana journaliste inyishu yatanze warayumvise sivyo kumbe n'abadukurikirana benshi ndazi ko bayumvirije kandi bayumvise aho ico kibazo yari nagiko byo banashaka we yavuze ngo twebwe twashize imbere ibiganiro nivyo ngo dukeneye ko ngo bizane inyishu ngo mugabo ngo nivyanka utuzohangana nawe tuzorasana so bwana journaliste ibi nabivuze kuva kera nubu ngo ndabisubiremo Uvira kugira izohonyogwemwo nizinyeshamba zo kujya Kanyaro n'abarundi bazoba bazihaye inzira ico kibazo bwana journaliste ico kibazo hari akantu tashitseko zijyanyeshamba nakujya bajya journaliste bamubajije sivyo baramubajije kuri kibazo cya Uvira baca bongeramo ngo kandi ngo hasanzwe habayo bene wacu b'abanyamurenge barakivuze ako kanu sinzi ko wakumvise kubera ikibongeye ku bene wacu b'abanyamurenge rero nivyo bashatse kuvuga so bivuze ngo abanyamurenge bari muri Uvira nibo bafitiwe impuwe gusumba abandi bantu bari muri Uvira nivyo bashatse kumaza mu mandi majambo ariko ikintu kimwe novuga bwana journaliste nta munyamurenge ari muri Uvira atinjira mu Burundi uko ashaka nta munyamurenge ari muri Uvira ataduga muri ho plateau uko ashaka ndikuvuga bafise freedom bafise liberté wanashaka isumba iy'abavira bafise wibaza ko ari umuvira apfa kwinjira mu Burundi uko agomba wapi mugabo munyamurenge yifitiye liberté aja ashaka so bivuze ngo rero ku kibazo cya Uvira kuziyanyeshamba nabo bamaze kubona yuko cababanye umuti wabaruranye umuti kabisa bakiburiye solution ntibabona Uvira ingene bayihonyoramwo ntibabona Uvira ingene bayishira mu bisagara bariko barakontrola kandi Uvira nagasagara gato mugabo koba gahambaye cyane kuri zijyanyeshamba kuko baramutse bahonye muri Uvira umugani wabo boza barajya umukeke watanganye uko babyifuza kandi bozimya n'abasirikare b'abarundi aba bariko baje gufasha leta ya Kongo boyitimya mugabo rero ku kibazo cya Uvira ku nyeshamba cabaye simone imvugo nokoresha cabanye umuzi wibuye kandi ndahamya yuko ubu bizosubira kubagora cyane kwiyumvira yuko boga ibitiro byo gushaka kwigarura Uvira biturutse n'ikiganiro barimwo atawuzi igihe kizoherera acingabo batakarija aho muri ho plateau ariko kandi ndahamya yuko intumva zamaho burya nejo canke hirya yejo uzokumva basubiye kugerageza kugera amajanja muri kino gisagara cya Uvira nayo bariko barahabone intumva zamaho niyo mpamvu rero uwiyahuye atawumuririra gutangaza amatangazo yo kubika yabaguye hajya muri iyo misozi ya Minembwe ndayavugana akanyamuneza kuko twarababuriye Mantford twarababwiye ibitangabo byinshi aho hantu haranyerera nimugende buhoro ntimunyerere bibaza ngo nugushikuza cyane gose noneho baraye babyiboneye ko kabisa nibaza yuko n'abazojayo bose bazoba bazi yuko bagiye kwimbira ikinogo cyane gose bano Musanguzi twayaze bishimye kw'iganiro n'umwanya wabaye muremure nyamba atakindi ushobora kongera ko dusezera dukurikirana bwana journaliste ikiganiro cyabaye kirekire c'est vrai nta byinshi ndi bubivuge ko ibyo navuze ni byinshi birahagije usibye gusa kwibutsa abakunzi bacu yuko
dufise ikibanza duhuriramwo tuganiramwo mu commentaire naco sikindi ni muri commentaire cyane gose duhurire muri commentaire tuyage duhana gahita ibyo tuba twavuze mutatawe neza mu bitubaza tibasobanura turabikora cyane nimba hari izindi nkuru mubona twoshobora kubashikiriza turahari gano tuzisesangure kugira ngo bikomeze kuguma bigenda neza cyane gose. Hari n'abandi benshi bifuza yuko tubashira ama group WhatsApp yacu no munsi muri description no muri commentaire ya mbere turaza gushira mu link ya groupe mushobora kwinjira kugira ngo muze muraronka bimwe mu vyaranze urugamba ko iyo mafoto twayarose turayabasangiza ibiba byakoritse ku rugamba turayabasangiza. Rero no munsi muri commentaire ya mbere muze kugira ngo mwijoininge muri groupe muze muraronka ayandi makuru kandi nshimire cyane abantu bose twabaye makino kiganiro ivyinshi musango yabivuze kandi vyuzuye bikwije vyangombwa abatubaje ibibazo bigiye bitandukanye kumbura ivyo tutishuye turaza guhurira mu kindi kiganiro cyacu cy'uno munsi. Hari byinshi ko biravuga ku mirongo y'urugamba aho tuza kubabwira byinshi. Rero nizere yuko twongera guhurira no mu bindi biganiro. Bye bye.